Bonjour mwese abo dusanzwe dukorana umwuga wa trading twifashishije robo VIO ariyo Royal Q yabaye update, hanyuma turabira hamwe ukuntu umuntu ashobora kwiconnecta kuri site web yabo, kuri website yabo, site web yabo, bigatuma ubona la realite yihinduka ryabaye ku ma update ya Royal Q ikaba VIO. Iyo ukoresheje application kubera batarayitunganya neza, hari ibintu ushobora gusanga utabona neza, ariko uciye kuri website ugasanga birakoroheye. Tugende rero umuntu wese nibaze ko afise Chrome, application ya Chrome. Okay, Chrome iri ngaha, usanga iri kumwe kenshi na Google canke niyo Google nyene, usanga iri mu kantu kamwe nk'uko uconze nk'uku. Chrome ni bayita navigateur, abandi bayita browse. Okay, umuntu avuze browse canke akavuga ngo navigateur, abakubwiye kimwe mu bibeni ibi. Chrome igufasha kwiconnecta kuri site y'ikintu kanaka, kuri internet y'ikintu kanaka, ugashobora gukoreraho ikintu kanaka ushaka. Okay, Chrome rero turayinjira. Okay, muri search, muri recherche utawandikamo www. Okay, ngaha kuri point VIO nk'uku basi. Okay, naho gira uko byoroha gushika kuri VIO byorosha. Okay, hanyuma ugaca ubona VIO AI Crypto Trading Bot, ni kuvuga VIO niyo Royal Q, AI Intelligence Artificielle Crypto Trading Bot. Okay, aho usobona yuko nyene ari crypto imeze neza cyane ku ma échangeur, idufasha trading byoroshe. Ucuca kwa kajambo VIO AI Crypto Trading Bot kuca gafyondamo. Okay, okay, connection ndagafyonzemwo kaca kanzanira ibintu nsoma, ibintu byinshi. Bana je kwasanzwe fise navyikonnexe ko shinzani ya direct application canke apparence ya compte yanje, sivyo? Eko ngenda bingaha ushobora kuronkaho ntogashobora kwiconnecta. Nashaka kuca mbonaho ni connecta kameme nkubwira ku activize ndaye ko noshobora kugira kwiconnecta ushasha kugira ndabigishe nyine muco mwiconnecta. Okay, shinzani ya direct application ni ukuvuga ku wundi muntu mushasha atari connecta ko nka mwebwe winjiyeyo, ikiguha ahantu ushiramo email na mot de passe, ikiguha ahantu ushiramo email na mot de passe. Ushiramo email na mot de passe kugira ubone ikachikwa twatundi twose muhamugira mu kwiconnecta kuri Royal Q, kwa kundi nyene twatundi uhuza, twatupuzure uhuza, ukagresa ugahuza areze. Nimba muri Royal Q yawe harimo Google Authenticator ikayigusaba ukayishiramo ko nyene bisanzwe, nta cyahindutse ofete. Uvuza rero ngaha mu burungu butatu ubu. Okay, gacho dufyonzemo uvuza ngaha hari desktop site, hari igihe usanga wanditse ngo ordinateur n'ibindi bintu, desktop ordinateur. Okay, tukafyondako. Okay, ugafyonze ko rero wewe anaje nk'ubu ikinsubiza kugira login, kinza ngaha kuri I understand. Okay, kanza ngaha rero ngaha please enter your valid email. Ugiye muri sign up aba ari umuntu mushasha agomba kuri konti, sivyo? Mugabo kubera wewe ubusanzwe
ugomba kugira kwikonekta gusa uca ngaha please enter your valid email ugashamo email yawe uca ngaha kuri sign in ni so connecte mu gusanganywe konti sawa ariko sign up ni umuntu agiye gutangura gushasha okay ucubishiramo rero ugashikonekta areze jeje ko abantu bikeneye sinsubiramo ko jinsi ndi connect nako ndabeka aho ushaka guca hanyuma rero gasubiramo uheje gukora byose ugasanga ngaho kubwa burungu butatu hamukaza ngaha kuri desktop site okay nukuvuga toujours aje kunyemerera uko meje kwiconnecta uheje kwiconnecta rero ikizana rero uheje gushanda ngaha umva ushanda ngaha ku burungu ngaha waheje kwiconnecta waheze mu email yawe na motopass ya ma verification so yashizemo kweza ngaha ku burungu butatu ngaha hejuru ubu kofyondamo ucumanuka ngaha hepfo ugacubona desktop canke ordinateur n'ibindi bivana na telefone ururimi rimwe ibigushikanye rero muri application yawe hama rero ni ucubona rero application nyayo apparence ya application nyayo ivyo bintu byose bakorera mu biro yari cyuko shibikorera ngaha none uti nzobanza kwama ni connect imisi yose ngaho kugira nshobore kuja muri application ya Veyo reka ndabereke kuntu kano ka application ko kuri site web ukazana muri kuri tableau de bord yawe kuri ecran kugira ntuzobanza kwinjira hariya muri Chrome wanze ushirije kuri site ibintu nk'ivyo oya ubigize rimwe uzowihereje kandabika kana cyo ndakugira uzane nka application kujya paro yo kigomba kwinjira utabanza kuja kugura uragira ibindi bintu wifyondamwo iri kuri ecran yawe usubira ngaha nyine ku burungu butatu nyine ku burungu butatu nako ukafyonda ugaca uza ngaha kuri installer and créer shortcut install and create shortcut akamakabana mwisaka ucugafyondamo sawa ukafyonzemo isitani ibintu by'ijambo ngaha byinshi sawa nawe ugomba kuguza Veyo AI trading bot cyangwa uzana ibijambo ugaca ubihindura ugafyondamo ngaha ugaca ufuta ukandikamo nka Veyo ushaka kugira uzoyibone utiye application ya Veyo ana ngaha yari yanditse Veyo AI crypto trading bot crypto trading bot ni ukuvuga ni AI ni intelligence artificielle idufasha gutradinga atakitonda kimwe tugize ugashita ngaha kuri add ajute bivana na telefone y'umuntu okay basuka ukemeza bakubwiye ngo add to home screen ati ushire kuri home yawe ino ntuzeye utegome ajute canke add okay aha rero nciye nza ngaha kuri home ndayisanga ngiyi yaje ngaha kuri eka bice bisaba yuko ninjira ngaha sinsubira kuja muri